Ibintu birushaho kuba nabi muri Ukraine byatumye ishami rihuza ibikorwa byo kwita ku kiremwa muntu OCHA rikuba kabiri amafaranga ryari ryasabye mbere angana na miliyari 1 na miliyoni 100 z'amadolari. Ayo mafaranga yasabwe ku ikubitiro Uburusiya bukivogera Ukraine mu kwezi kwa kabiri tariki 24. Kuva icyo gihe OCHA igereranya ko umubare w'abantu bakeneye imfashanyo y'ubutabazi wiyongereye uva kuri miliyoni 12 ujya kuri 15,700. Umuvugizi wa OCHA Jensky Rayerki avuga ko iki kigo cyawo cyongeye gusuzuma amafaranga cyari cyasabye gisanga hakenewe miliyari 2 na miliyoni 250 z'amadolari yazatuma babasha gufasha miliyoni 8,700 muri abo bakozweho n'intambara mu mezi 6 ataha. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR naryo rivuga ko ryongeye gusuzuma amafaranga ryari ryasabye. Ubu HCR irashaka miliyari 1 na miliyoni 850 z'amadolari yo gufasha impunzi miliyoni 8,300 z'abanya-Ukraine bitezwe hamwe n'imiryango yabakiriye mu bihugu baturanye bashakiyemo ubuhungiro. Umubare witezwe w'impunzi urenze inshuro 2 miliyoni 4 HCR yatekerezaga ko bashobora kuzakenera gufashwa ubwo intambara yadukaga. Umuvugizi wa HCR Shabia Mantu yavuze ko ibi bihe bikomeye. Mu mezi 2 gusa hagaragaza ko abantu miliyoni 5,200 bahunze Ukraine bashaka ko amahanga barindira umutekano. HCR iburira ko ihungabana rituruka ku ntambara rizagira ingaruka z'igihe kirekire ku bantu byabaye ngombwa ko bati byabo 90% b'abagore n'abana. Yongeraho ko ibyangombwa by'ubutabazi bizarushaho gukenerwa, abantu bazakomeza kuva mu byabo kandi ko amakuba yugarije ikiremwa muntu atazahagarara kugeza intambara irangiye. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu muryango w'abibumbye aravuga ko abana bagera kuri miliyoni 2 bashobora kwicwa n'inzara mu ihembe rya Afurika. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo. ONU imenyesha ko ibitero by'imigwi y'abagwanyi b'intagondwa zo mu idini rya Islam bo muri Burkina Faso byiyongereye inshuro 11% mu kwezi kwa kabiri. ONU itangaza ko mutubabarire iyo nkuru niraboneka, ariko ahubwo iyo yaritangiye nuko muri Burkina Faso havugwa ikibazo cy'inzara ikabije ahanini n'umutekano muke uterwa n'imitwe y'intagondwa za Islam. Ni inkuru nkuko mwari mubyumvishije yateguwe na Oriane Tangishaka. ONU imenyesha ko ibitero by'imigwi y'abagwanyi b'intagondwa zo mu idini rya Islam bo muri Burkina Faso byiyongereye inshuro 11% mu kwezi kwa kabiri. ONU itangaza ko bamaze kwica abantu ibihumbi n'ibihumbi, bongera batesha ingo abandi amamiliyoni. Ivyo vyatumye abanyagihugu bataja ku mirimo yabo y'uburimyi. Icegeranyo gishasha casohowe n'ibiro vya leta vyifatanyije n'ibiro vya ONU bitandukanye batangaza ko abanyagihugu bashika ku miliyoni 3.5 ari bo batagira imfungurwa, abandi ibihumbi 630 bafise inzara y'umurengera. Basanga ivyo bitigiri byaraduze inshuro 82% ugereranyije n'ibitigiri byo mu mwaka uheze. Umuhinga ajejwe ivyerekeye ingaburo mu biro vya ONU bijejwe kwitaho abana ku isi UNICEF, Claudine Canoti, avuga ko ibijanye n'ingaburo bitera byunyuka mu gihugu. Avuga kandi ko bantaho nikora batera biyongera. Umuyobozi w'ibiro bijejwe ingaburo mu bitaro bikuru by'umugwa mukuru wa Ouagadougou, Clarisse Nikema, avuga ko igitigiri cy'abana bakigwa muri ivyo bitaro bitewe no gusinzikazwa n'inzara cyaduze inshuro 2 ugereranyije no mu myaka 2 iheze. Nikema avuga kandi ko atakibanza gihari cyo kubitaho. Irengero ry'abimukira barenga 26 ntirizwi nyuma y'uko ubwato barimwo bwibiye mu mazi y'inyanja Atlantika hafi y'ibirwa bya Canaries bya Espagne. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo. Umwe mu bimukira yarahasize ubuzima, abandi 26 bakaba bataratorwa gushika muri aka kanya. Iyo mpanuka y'ubwato barimwo yabaye ku munsi wa mbere kuko byatangajwe no munsi n'abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi b'igihugu ca Espagne. Barashoboye gutabara abantu 34. Ubwo bwato bwari buvuye muri Sahara yo mu burengero intara Maroc yiyitirira butwaye abimukira 60. Abimukira batabawe bashitse ku kibuga c'indege cyo ku mazinga ya Canary igihe c'isaha 4 zo mu gitondo uno munsi wa kabiri. Abari muri ubwo bwato bose baturuka muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Ubundi bwato bubiri bwari butwaye abantu bagera kuri 63 bwarimwo abana 2 bwaratowe buriko bureremba mu mazi y'ibahari Atlantique mu manuko bw'amazinga ya Canary. Abari muri ubwo bwato bwompi barashoboye gutabagwa. Amazinga ya Canary yarakoreshejwe cyane mu myaka ya vuba n'abimukira bagerageza gushikira akarere k'Uburaya.
Umuntu wa kabiri yahitanywe n'indwara ya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'iminsi mike icyo cyorezo cyongeye kwaduka mu mujyi wa Bandaka uri mu majyaruguru y'igihugu. Ni inkuru nanone twateguriwe na Fidel Niyongabo. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS ritangaza ko uwo ari umupfasoni w'imyaka 25 yari muramukazi w'umuntu wa mbere yahitanywe n'ico kiza. Yatanguye kwerekana ibimenyetso by'iyo ndwara imisi 12 imbere y'uko yitaba Imana. Uwa mbere yahitanywe n'ico kiza yatanguye kwerekana ibimenyetso ku itariki 5 yo ku kwezi kwa 4. Yamara ntiyarondeye kwivuza mu kiringo kirenga 7 yitavye Imana ari mu kibanza abantu bavurirwamwo Ebola haheze imisi 16. Abantu batari munsi 145 barahuye mu kibanza kimwe n'abo bantu babiri banduye Ebola. Amagara yabo akaba ariko akurikiranirwa hafi. Ikiza cha Ebola cyari yadukije muri Kongo inshuro 13 imbere yaho, harimo hagati y'umwaka wa 2018 n'umwaka wa 2020 mu buseruko bw'igihugu, aho cyahitanye abantu bagera ku 2300. Ico kiza cyaheruka kwiyadukiza mu kwezi kwa 12 umwaka uheze w'2021 mu buseruko bw'igihugu. Ico gihe cyahitanye ubuzima bw'abantu 8. Ishora mu kunywa itabi ngo hari ababikora bagamije kwirengagiza ibibazo bafite, cyangwa abandi bakabikora kuko basanze hari abo mu muryango wabo banywa itabi. Ku rundi ruhande ariko nabajije abashakashatsi impamvu abaturage bakennye ari bo banywa itabi cyane kandi bizwi ko rihenze, maze Ruzima Marite umushakashatsi wa IPARE asubiza ko ngira ngo akenshi abantu baringwa kubera ko navuga ni umuco, babifata nk'umuco. Nivuga ibintu byabaye umuco rero akenshi ubushobozi bugura itabi buraboneka, ubugura ibiryo bukabura. Muri 2005 u Rwanda rwashyize umukono ku masezerano yo guca itabi mu gihugu, ndetse muri 2013 rushyiraho itegeko rica intege abarinywa, birimo no kubuza abantu kurinywera mu ruhame. Nubwo bimeze gutya ariko hari abagaragaje ko iri tegeko ritubahirizwa, nk'uko Kayira Paul umushakashatsi wa IPARE abisobanura. Urugero naha turi usohotsa ukagera ha Remera, Kimironko, Kicukiro, Nyamirambo n'ahandi, urasanga aho abantu bahurira benshi basangira iyo nzoga, iyo fanta n'iki. Ntabwo ari hose usanga hari ubwiherero bugira buti itabi rigomba kuba ari mwerwa hari. Muri rusange ikigo cy'ubushakashatsi IPARE gisaba leta kongera ubukangurambaga bwigisha abaturage ububi bw'itabi. Icyakora hari abaturage bo bagaragaje icyifuzo cy'uko bakurikije ububi bw'itabi leta ikwiye kurica burundu mu gihugu. Na leta ubwabyira bishyigikira, niba ibasha gusoresha inganda igasoresha abaricuruza ikagira gute nuko ishyigikiye ko ricuruzwa. Rero kugira ngo ricike nuko leta yabishyiramo imbaraga, kubera ko ari iryamaze kugira abantu droge. Umuntu we niyo warica arihisha karinywa, kuko bararihinga bararyemerwa, kereka bariciye bakavuga ko ritahingwa. Kugeza ubu impungenge ni nyinshi ku kuba abaturage bakennye mu Rwanda aribo banywa itabi cyane, mu gihe bizwi ko indwara naryo zihenze cyane kuzivuza. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kigaragaza ko gishyize imbaraga mu bukangurambaga busaba abaturage kureka itabi. Mutumbira Kadeni umukozi wa RBC mu ishami ry'indwara zitandura, ni ugukomeza gushishikariza abaturarwanda kwirinda itabi, ni ukubigisha tunyuze kuri radiyo ndetse tunyuze no mu biganiro bitandukanye. Ishami rya Loni ryita ku buzima OMS rigaragaza ko buri mwaka ku isi abantu 8,000,000 bapfa bazize itabi. Muri aba 1,200,000 ntibanywa itabi, ahubwo bo bicwa no kuba barahumetse umwotsi w'itabi kuko begeranye n'abarinywa. Nubwo itabi ryica, bisa n'ibigoye za leta z'ibihugu kurica burundu kuko inganda zirikora zisura amafaranga atari make.